Maisha, maisha, maisha. Ntamunsi wihangane ku byabaye ukuri ureme kuba warabuze mushiki wawe birababaje cyane, ariko ureme twese niyo nzira ureme usenge, kandi usenge cyane kuko atari Imana ibigushoboje twoho kacu ntabwo twobyishoboza, kandi tuzogufasha gusenga. Muzamukoze gusa bizongora kuko bisa naho ari umuntu ayifise wenyine. Mwisi we muntu mbona ayifise dufatanije urugendo nta bandi mbona. Nyine niho ndakubwira ko bisaba gusenga nayo ubundi ntuce uhagarika umutima cyane, kuko ugiye kubyitaho ko wabuze mushiki wawe ari wowe wari ufise, nawe uje usanga mu bwenge bikomereye nabi ukabura ingene ubyakira. Nyine ni gusenga, udasenze uyibone twese tujye ku mavi tugufashe gusenga kugira Imana igushoboze. Muzamukoze. Ariko rero nubwo biri uko nkeneye amafaranga yanje. Nakisa wowe ubona izo ndimwo bene nk'umuntu ubona agiye kuyakorera hehe? Erega je kuba mbona ibyo urimo ntibisa n'amafaranga y'iwanje. Je nakoreye amafaranga none gashano yaheba, je nshaka amafaranga. Abantu ubona umutima w'ikomumugira Nguki abantu ubu nta mutima w'ikomumugira, nta mutima w'ikigongo tugira. Kuba ndiko nkusaba amafaranga nagukoreye akazi nkakarya ndeka atawundi yaje kubigufasha. no kuva mushikanje apfa nabuze amahera kumuvuza bose agaca bamugonga nkaca nza ngaho kumugwanza abana banayakoreheje kuba barakuretse uramujana nubwo yari yapfuye, barakuretse uramujana ata mahera utanze. Ko ndabizi ibyo kwa muganga moroge yonyine uri hayangana gute? Wenda wamenya ifise dohera Kenya yana yari yakwashishije nawe dushegera gutema cyaje abore kwa muganga bikura ko uriko kazi nubwo boss ari ngaha be n'aba ba boss usanga amakonte barujuje, uzomubwira genda rutire aguhe akugurane canke ugende nabwo amaprasera mufise mugende mugurishe muhambe. Gusa jewe si ibyo urazi ko inshuti nagufashije, ariko kugufasha kose n'amafaranga impaje yongende ko niko bucuti ahoriki yega ni jewe twapfana amafaranga, ariko urakoze ko yampaye kandi ureme cyane. Tuzogufasha kugusengera, twebwe ubufasha bw'iwacu nuko tugufasha hamukaduhemba tukigira, n'ubundi munsi tuzogufasha tubanye washikiwe n'ibibazo. yego urakoze kumfasha. Uremerera kandi umugwaze neza na boss wawe. Undemesheje. Kai tuzosubira. Sawa. Boss. Zuka. Gerageza mbona dukenya. Twogufasha. Cyo tumugira ingufu. Maisha, 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 maisha. Hari ikintu nifuza gusaba. Barapenda ko Ijya situation ikimwe urayizi. Ibibazo byose naciye nka kimutazi. Rero mu kimwe nanimviye gusaba ko mwofasha bose mukaza kunkura mukaraba undi muntu yamugwaza mu bibanyu banje nkaba kunoza kuruhuka mu mutwe wamufasha icyo amarushe mu mutwe cyangwa kigomba kwikora ibyo byari mu mutwe niba cyangwa uca wise mukaza shanje mukaje mitiyo
kugera iyi saha aho umererwa neza mu mutwe waba wumva uruhutse n'amahoro wishyire mu kibanza cy'iwanje ibyo hitiyemo ndabizi ariko ibyo hitiyemo ntibisigura ko ushuta umukozi wawe mu bitaro uramwitaho umugwaze akiri kuko nanjye urabona hano mfise ibintu mba ndimo urabona mfise ibyo ndiko ndakora sinabona ingene cyane ibyo ngaha mwiteho umugozi kandi ndazi ko nta kibazo kiriza none shama bica uriko uraraba yata umuntu afise umutima w'ubuntu ngiye kuraba situation mitiyemo nari kubishobora kumugwaza mfema kugera isa njya sinagerageje baragerageje kandi ndanabigushimira ariko bandanye rega n'ucumuta kukanyuma ngo kubegonye kijye kibazo cyamubaye bijya n'indwara n'ibintu bisanzwe bya n'ibito azokira ariko ndavyumva ariko n'ubuzima bwanjye nanje ngiye rwandanya gute ubuzima bwawe dufungura musi udafungura hari ikintu wabutse hari umunsi amahera y'ukwezi yagenze kuyabura ivyo ngutse nyene ni vyinshi akeneye kuruhuka mu mutwe nanje numva ko ndamahoro umva n'ubundi genda utekane ntibagire ivyahise wahunze kuko ivyahise vyarahise hama umwite kurya n'ubosi wawe je nibaza ko nta kibazo na kimwe kihari je nta kibazo mbona je numva atari ikibazo ngaha kihari nta ngorane ziriya cane zihari bijya muri ibintu bisanzwe kandi ibintu bishika je mbere ndamahoro mu bari hariya aya ko n'ubundi ngo nta muntu yanamvuga umuntu yankoroga cane mbere ndaruhutse w'amashimwe uraruhutse ufise umuntu akora mu bitaro bijya rero bisanzwe azokira nta muntu atagwara uratse umuntu yabavuga ngahaya agwiza agakabarwa agashika mu masaha z'ijoro rero waneze ko mu bitaro sinetse rero ariko ndakubwiye ko ni ibintu sente bigera n'ibintu bishika none nce mbire ngiriki mvuze ko ufise amahoro kandi ugwaje none egasino kwirabura ntegeza kuri amahoro mu mutima ntegeza kuri amahoro none wowe wabona isashikira yawe uratse ko naguma nishiye muri salo ndendeye kwaza nkarindira nkabona ati nditore kantwa so warabura protare bijya rero tubifate ko ari ibintu bishika ntitubifate ibintu by'ingorane ku buzima bwacu hari ikintu na gato turabura hama ibisigaye Imana izomukiza none ko namba muringa muganira neza nta kibazo twaruhijwe n'iki cyo kumugurira navyo numva ari ibintu none niwahisemo ko muza waramba kuko n'umuharushwa ko bizoba bimeze kose ese shaye kurambira umve simonoro ndimunda gusaba ngumbe sivyo wowe tekana umugwazi haba ibintu byo murugo navyo nshobora kubimenya je gusa nakubwiye ko ata kibazo na kimwe mfise ngo nokora bijya byabaye wowe tekana umugwazi mwiteho umugozi wawe amahera uzohemba kugira ngo urembe kandi nta kintu kizoburaga muri inzu ngo kubera kwayo mwiteho gusa umube hafi agwarakira ibisigaye navyo byose nta kibazo windekere Maisha, 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 maisha. Maisha isa urakangutswe gute bisanga kuri ngaha hariya muri chambre umugwayi ameze gute mukwaye nyene mbona umenga ni trend oya azokira nabonye umengo ntiyababaye cyane hari ikibazo none kihari sha kibazo nticobura kweri kandi nawe usanzwe ubizi ibimpanze ni byinshi muga nta ngorane ntacyo ni bukebuke ingorane zirahari zirahari uyancanye niyumvira sinoguma ngaha kandi nanjye afise ibimpanze nanjye niyumvira ko mworaba mwofasha mukaraba babagwaza bahembwa amahera nkakumuje inkumu yaragwaje mushikanje mukamuraba akaba baragwaje boss nanjye nkaraba hajya ugiye ni boss wiwawe okay nkaraba konoza ukarataza nkarondera ubuzima wamufashije bo reka jaza kivuga muri staff turaba kuno cogenda cyari wo mugwazi kuko nawe ndazi ntiworohewe n'ijya situation urimo urabona ntiyoroshe kandi turashobora no kumukontrola agataha akagwarira muhira kuko burya twamupinye mu gitondo nta bintu vyahatari vyo tuma agwarira ngaha ushobora no kumugwariza muhira agakirirayo turaza guciga muri staff kugira ngo turabe kuntu twamukontrola agataha muhira kugira nawe uruhuke nawe ndazi utekanye
muzoba mukoze. yego Sawa. okay Muragize neza. reka ndaza kugikorera ko ndaza kuguhinyisha. Maisha, 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 maisha. Ngaha hari ikibazo nawe n'ibyo wibonera. Urabona hari uko ushobora yagize ikibazo akagwara. Urabona ko bari mu bitaro. Urabona ubuzima bwo ngaha ubu bisigaye ibintu bigoye nawe n'ibyo wibonera. Ariko rero byabaye ibintu ni ibintu mbona nyene ari ibintu by'ikibazo kuko yari asanzwe afise ubudosi iri aho yo mu mpimba. Naho yotaha agakira arashobora guca apfuye. Bakora ikibazo. Kiba rero nayo niyumviriye munakuze. Kuko burya aho mbona ko ndafise ahantu maze nayo. Nayo niyumviriye ko wamfasha gupanga ibintu kugira ngo aha tuhave tugende tuje kuba ahandi. Wowe uzoshishikara kundabira abana ko wahora nta mashishikara yo guhemba. Batsi ko twari tubanye neza atakibazo twari dufitaniye. Wandabira abana neza kandi ndakwizeye n'ubundi shaka ko tuzojana kuko urazi ko wandabira ibintu neza. Batsi ko umwana mwiza. Rero aho tuzotera tuja hariho kandi n'ahantu hameze neza kandi ndazi tuzobaho nta kibazo tuzogira. Zoca ndakubwira umunsi zoca ufasha kwegeranya ibintu dupanga ibintu neza kugira dushe tugenda. Tuzoshishikara kubana neza nta kibazo. Uretse ko nabifashe umwana wanje. Ibindi ntibigutera ubwoba. Ubuzima bwacu buzobandanya nta murare n'imwe. Tuzoshishikara nawe kutwara neza. Tuzobugize neza cyane bizogufasha cyane no mu buzima. So rero. Maisha, 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 maisha. Batuma tubomora ahantu tukarondera ibuye tukinjira tukaryama hama kazorondera inzoga zejo. We urazi imyaka namaze ndiko ndondera amafaranga kugira je nubaka inonzo nkamubwire ko no kwibomorerako Ntuca twara hanze turamutelefona ndaza hari telefone aritaba hanyuma aza ariko nawe ntwebura ahantu hanze aratona imisengesenge urabona ko ari umuntu aheruka kubayo kwe ijya boss ndakubwira ujya witwa inshuti ya hafi ni washoboye kuba n'umwasi wa mbere mu buzima. Maisha, 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 maisha.